ikintu ca mbere umuntu akwiye gusigura nuko ingorane z'umutekano aho umuntu ashobora gupfa si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu no muri Amerika ngaha tubaye birakunda kuba. Ikibazo c'umutekano ni ikibazo ca misi yose. Kubijanye n'ibiganiro navyo novuga neza yuko abarundi twaraganiriye kandi turaganira. Ndashaka kubabwira neza yuko nimba twagize bakwe tukaronka wa mugwi ujanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano, amahoro mu bihugu bivuye mu ntambara, Uburundi bwagize bakwe. Turonka uwo mugambi muri Afrika n'ibihugu biri byonyine vyatowe dushigikirwa muri uwo mugambi. Nta na kimwe gikorwa mu Burundi twinyegeje n'amakungura zikadushigikira. Ndashaka kubabwira neza yuko mu Burundi twaronse ndetse n'uburyo duhawe n'ishami mpuzamakungu ONU imiliyoni zirenga 3 z'amadolari. Twakoze ibiganiro guhera mu mwaka wa 2007 gushika mu 2009 byashitse ku ntambwe ikomeye cyane aho abanyamigambwe n'abandi bari mu bisata bitandukanye biyerekaniye ubwabo kuntu bipfuza ko ivyabo byoza biratunganywa muri leta. Kubijanye n'imigambwe rero canke abo mu mashirahamwe atigenga, mashirahamwe yigenga canke n'ibindi bisata, turafise ukuntu mu nyuma y'ivyo biganiro hashiye hajeho n'ingingo bisabiye ubwabo twebwe nk'abanyepolitike twifuza yuko ivyacu byotunganywa uko. Ivyo biganiro birabandanya kuri kwami. Ihuriro ry'imigambo ryemewe n'amategeko mu Burundi ni ibiganiro biba buri kwezi bikozwe n'umushikiranganje bigakugwa n'ivyegera vyacu n'ibihe byose twagikena twebwe tuzoboneka.